burya ngo ati jewe ndafise agaciro kandi nkakubaza burya wewe urafise agaciro wowe nyene uriko uraraba iyi video. Mwiriwe mwake, karibu kuri Dieudonné ND, kazina bayimfonije imbere Dieudonné. Ntibagire kugira like, subscribe, share ku bagenzi bawe kugira nabo nyene bashobore kubona iyi video bamenye ukuri aho kuri. Ino munsi ni video isanzwe aho tugiye kuyaga kw'iyi topic agaciro. Jewe ndo bamfise agaciro, wewe ufise abo isobanuro aho itahura mu bundi buryo bushasha bwo kumva ngo ati agaciro niki. Igiye kuba opinion, ni ivyumviro vyanje kubera umuntu wese afise ivyumviro bitandukanye. Mugani burya ugiye urabiraba ivyumviro twese tugenda turagira usanga vyose bigenda bisana naho vyoburamwo icyumviro kimwe vyumvira biburamwo utujambo tumwe kenshi na kenshi usanga ari ivyumviro bimwe. Rero umunsi tugiye kuyaga kw'ico cyumviro cy'agaciro. Burya je ndafise agaciro, inyishu niyi, je ndafise agaciro ashika nkwiye 100%. Kandi uravye video kugeza ku mwisho naho ndaza kukubaza akabazo hanyuma ndakakwishurira kubera ndazi ntuza kwandika ngaho muri comment. Ego rero bwa mbere na mbere wewe wo kwibaza ngo ati ngo agaciro niki. Ku vyumviro vyanje agaciro ni ingene abantu bakubona, ingene abantu bakubona mugani mwigisho ryawe, ingene wewe ubona abantu bakubona. Mugani jewe inyisho ahiri ku gaciro k'umuntu ni ingene wewe wibona. Imbere ya byose utagiye uraraba vyumviro aho ingene abandi bantu bakuvugako, aho ingene abandi bantu bakubona, ubwa mbere na mbere uribona. Kubera ico wihaye mu mutima ugiserura hanze kandi n'abantu barakibona, naho bocanka gute barakibona. Mugani wewe wamaze kuciyumvira ukagiserura aho ukakigumya mu mutima, naho utogiserura ukagiserura mu buryo bwari bwo bwose, urumva iyo confident ako gaciro uzokagira mu maso yawe aho mu mutima wawe nk'uko Imana yakuremye. Ino munsi ni ibintu bitatu tugiye kuyaga gusa ndabivuze ubwa mbere. Mugani ni ibintu bitatu bigize agaciro jewe ndiyumvira bigize agaciro. Ica mbere ni Imana, ica kabiri n'abantu basanzwe, umufriend wawe, umugenzi wawe mu muryango, abantu basanzwe nyene ubona hanze uko nuko, aho muvukana uko nuko. Hanyuma ica gatatu ni wewe. That is going on. Ni wewe. Ica mbere jewe mbona ku gaciro k'umuntu, aho gaciro kanje, aho gaciro kawe ni Imana. Imbere ya vyose ni Imana. Kuba Imana yarakuremye ukaba uri kw'inosi, ukaba uri muzima, ukaba ufise ivyishimo vyo guhemuka, urumva ako n'agaciro gakomeye. Urumva wewe urafise agaciro kuba uri umuntu umuntu wari wese arafise agaciro. Wewe jewe agaciro ngaho karakwiye kuba ufise umuremyi ari we Imana au uhoraho au ala. Umuntu nyambuvuga uri umuntu uzenya, umwislamu, umukristo, umuki au utizera Imana gusa, kuba hariho umuntu aho ikintu cyagusize kw'inosi, urafise agaciro. Imbere ya vyose urafise agaciro. Urumva twese ngaha turafise agaciro, gusa ni hamwe usanga abantu bakabona ubutandukanye. Ngano no munsi tugiye kuvuga gusa ku ntumbero y'agaciro, ntitugiye kuvuga ngo ati ngene abantu bakubona, ngene umuntu ameze uko ya, kubera ngene tugiye turatandukana usanga yego abantu bakubona ukundi kuntu. Ngana agaciro ka mbere mu vyumviro vyanje umuntu yo kwiyumvamo kafise imbere ya byose ataravye ngene abandi bantu bamubona, ni kuba yararemwe n'Imana, kuba ari kw'inosi ahemuka, ko n'agaciro gakomeye. Hama isobanuro ya kabiri n'abantu. Urumva agaciro mu vyumviro vyanje harimo isobanuro zitatu: Imana, hanyuma abantu, hanyuma wewe. Isobanuro ya kabiri n'abantu. Abantu gute? Kubera burya abantu bari hose, ntaho uzobahungira, ntaho uzogirane, naho wovuga ngo ati nguranka abantu muzokwamana, naho wogirane abantu bazoba bari ngaho, abo muvukana, abagenzi, abantu nyene basanzwe ubona hanze uko nuko. Urumva turi mu bantu, natwe turi abantu, umuntu mu bandi. Rero kuba uri mu bantu, ingene abantu bazokubona bitandukanye n'ingene wewe wibona. Nene hamwe cangaruka kuri ca kibazo ngo ati wewe
ushiriki imbere wibona gute? Urumva wewe uribona mugani hariho n'ingene abandi bakubona abantu. Urumva hariho ngene wewe ngene wibona n'ingene abandi bantu bakubona. Rero abo bantu bakubona gute? Kandi nawe uvyakira gute ingene bariko barakubona? Wewe wumva ngo turafise agaciro muri wewe kubera Imana iri hejuru yakuremye, ufise agaciro katarenganwa kazokwamaho imbere y'ibintu vyari vyo vyose. Urumva ako gaciro kari ngaha. Mugani uciye ushiramwo abantu ako gaciro kawe ngene wewe ukabona, aho ngene wewe ukakira, aho ukareka abandi ngene bakakwereka, uzosanga wibagiye ka gaciro Imana yaguhaye, hanyuma ukagenda mu gaciro k'abantu ugasanga uhindutse uko, aho agaciro kawe urakagabanukijije kubera ubona ngene abantu bakakira. Ni hamwe nawe ucugira ubushobozi bwawe ingene wifata mwako kanya, kubera utibutse yuko Imana ariyo yaguhaye agaciro, uzosanga ugiye ku gaciro k'abantu ukagira ibintu vyo byose bishoboka kugira abantu baguhe ako gaciro. Urumva ka gaciro ko wewe wihaye wagakase, akimana yaguhaye wagakase, uburi mu gaciro k'abandi bantu bariko baraguha. Ugasanga ugiye mu nzira zimeze uku kugira abantu bakwemere, ukoze ibi kugira abantu bakubone, uvuze ibi kugira abantu bakumvirize. Urumva kugira uronka agaciro mu bantu. Rero Imana, abantu, hanyuma ica gatatu ni wewe. Ica gatatu ni wewe, ni canyuma mugani si canyuma, ahubwo cambere ni canyuma biruta ikiri hagati. Vyone birunganisha. Cambere Imana hanyuma wewe. Imana hanyuma wewe. Imana yaremye abantu, mugani yaremye umuntu. Urumva yaremye abantu, irema umuntu. Twese dufise ingene yaturemye. Dufise agaciro kamwe ku Mana, kandi nanje mfise agaciro kiwanje imbere y'Imana, imbere yanje. Rero hagati hakaba hariho abantu. Rero ugiye ngo ati ugomba ucompromising, ugomba ngo ati abantu ubegereje, sinzi ndobivuga, ubegereje aho ubunganishe mu ngene wewe uba wararemwe, aho ngene uba warakozwe, aho ngene umeze, ni hamwe usanga nawe utitahura aho warizimije kubera ugomba kugira agaciro k'abantu ingene bakubona. Imana, abantu, hanyuma wewe. Imana na wewe ni ibintu binini ushobora wewe gufata, ushobora gucontrolling, ushobora kugera, ushobora guhindura mugani muri wewe, apana guhindure ngo kubera abandi ingene abantu bakubona. Burya hariho ibintu vyiza n'ibintu bibi, kandi twese turabitahura. Ikibi ni iciza, ni ibintu biriho mugani, kandi hakabaho n'ubundi buryo bwo kuvuga ngo ati hari ikintu kibi mugani kikaba ciza mu bantu batandukanye, n'ahandi ikintu kibi bambaye ikintu ciza kikaba kibi mu bantu batandukanye. Agaciro kazokarondera mu nzira zitandukanye. Urumva ingene abandi bantu bazokabona usanga bitandukanye n'ingene wewe uba uriko urakora ivyo bintu. Urumva agaciro kenshi na kenshi karabwa nawe, nta wundi muntu akaraba, ni wewe. Jewe agaciro ndagafise 100%. Ntikazoduga, ntikazomanuka, oya kazoguma handi nyene. Aho Imana yagashize niho kazoguma. Aho jewe ntagenda arabira ku vy'abandi bantu, aho ngene abantu baza baragira, aho nkaraba ngene jewe ngo ndo projectinga ubuzima bwanje hanze kugira ngo ati ndaba agaciro kanje ngene kameze, agaciro kanje kazoguma 100%, ntigazohinduka 100%, kandi kari hejuru kubera je mvuze kari hejuru, kandi Imana yagashije hejuru. Rero nawe nico gituma karenda avuga ngo ati ngo nawe ndazokubaza akabazo kandi akakwishurira. Kabazo naka burya nawe urafise agaciro. Ego uragafise, nkuko ndabivuze, agaciro Imana yaguhaye twese turagafise. Agaciro wewe ufise twese turagafise. Umugani ugiye uraraba ngene abandi bantu babayeho, ukagomba nawe kugira ibyo babayeho kugira unezeza abantu bo hanze utazi, yanko n'abagenzi n'abandi bantu bari bose, ukibagira wewe kufise agaciro Imana yaguhaye. Kandi agaciro Imana yaguhaye ni wewe, agaciro Imana yaguhaye ni wewe. Ni hamwe ndavuga ngo ati ni ibintu bibiri vyungana biri hamwe, kubera agaciro Imana yaguhaye ni kone nawe ubufise. Rero utagira by'abandi bantu, agaciro kawe kama kari hejuru, ntikazogabanuka. Singomba ngo urinde kugira ibintu bimeze ngo utunge, ngo wambare neza, ngo use neza. Oya,
agaciro wowe ufise niko Imana yarakuremye, kandi kubera wewe wewe mu bantu sinzi n'isinzi wewe uri wewe, kandi kuba wewe ni ibintu vyiza kuvyishimira, kuvuga ngo ati jewe ndafise agaciro, yego naho ntafise ibintu mugana agaciro kanje ndakazi, naho nakundwa na bose mugana agaciro kanje ndakazi, naho mezuko mugana agaciro kanje ndakazi. Tahura agaciro kawe nkuko nanje ntahura agaciro kanje, usanga ibintu byose bimeze neza, biri sawa, biri bien. Kuba umuntu akundwa na benshi, kuba umuntu yankana n'abantu benshi, urumva nawe nyene arafise agaciro kiwe. Hari abarondera agaciro n'abandi bakazi bagafise, burya wowe urakarondera aho uragafise urakazi, umaze kukamenya niho muzokwitahura mu buzima n'ingene utambuka utarinze kuzuraraba inyuma, kubera ibiri inyuma ntibikuraba, we raba ibiri imbere nihone byose biri. Ego hama aka video karaka ntibagire kugira subscribe, like, comment. Ico gusa ngomba ko ubana mu video n'ayo majambo atatu: Imana, abantu, wewe. Agaciro kawe hagati hari abantu mugana imbere ya byose, Imana na wewe agaciro yaguhaye kama kari 100%, kandi uragafise gakwiye, kandi agafise gakwiye, ntuzogashire hasi aho ugashire hejuru, karakwiye kandi kari hejuru. Ego nturabe by'abandi, ntugirene, agaciro kawe ni wowe ugafise. Ingene uzokwiyumva mu buzima nikone n'abandi bantu bazokwakira mu buzima. Ego barashobora kukwakira nabi, barashobora kukwakira neza, mugana agaciro kawe ukazi byose nahusa imbere y'Imana. Agaciro yaguhaye urumva ikarabwa n'abandi, oya. Ego hanyuma sharing iyi video, tugire like 10, ego tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.